yaga twubake, ikiganiro cy'ingo n'imiryango hamwe n'abitegurira kubaka, mugishyikirizwa na Glorious Kagayo. Amahoro bagenzi namwe banywanyi bayaga twubake, twongeye kubashimira cyane ko muri hafi kugira mu dukurikire ibiganiro turiko turabashikiriza. Twagomba rero dusire kwizera ko mumeze neza. Muribuka mu ndwi iheze ko hari ikiganiro twatanguye kandi no munsi nibaza ko tuza kugiheza. Twari kumwe n'umushingantahe Jean Pierre nagomba ngo usubire uramutse abanywanyi hanyuma dushe tubandanye kuganira. Bantu mwese muri ko muradukurikirana, bakunzi n'abakurikirana yaga twubake, ndabaramukije. Murakoze cyane Jean Pierre, bakumvise. Reka tubandanye. Mu ndwi iheze ndazi ko twaganiriye, nari nakubajije mu ntango ikibazo ndakubaza nti mbega mu bintu binini ubona utibagiye mu bwana bwawe kudukibaho nibihe? Nico mbere twari ko turavuga icuko utashoboye kugira amahirwe yo kuba mu maboko ya papa mama bakubyaye kugira ngo nawe umere nk'abandi, ushobora kuvuga ati papa cyangwa uronke n'indero cyangwa urukundo, affection y'umubyeyi. Gusa wibuka utuyimaje duke tw'umubyeyi yaserutse umaze kuba umwana wirerewe kwa sokuru. Watubwiye ko amashuri atanguye waciye ugenda muri Kamuha i Bujumbura barahazi, uregwa na nyokorome. Gusa wariwe mubyeyi wamenye yababaranye nawe, yasangiye nawe twinshi. Uratubwira rero n'ingene hari wakwishyuye ikibazo cyagutumye uvuga ati uburundi amenye ko jewe ntazosubira kurondera umupapa kandi mama wawe yari yamaze kuja mu rugo. Saho twari tukiziga Jean Pierre. Ego naho nyine kabisa. Nagomba rero urumva ubwana bwawe bwaranzwe no kuba utagize ayo mahirwe yo kubana na papa mama, kandi benshi baragerageza kuguhisha uburyo wawe waravutse. Ariko kandi ikindi cyambabaje ni iki cya mama wawe, kuko ibyashyikiye mama birashyikira n'abandi benshi. Ugasanga umwigeme aratwaye inda atavyo yari yateguye, tuza amaka menshi hamwe na hamwe. Ugasanga n'amakosa agizwe n'abo bantu babasindiye. Kumbure nacyo gituma ababyeyi bakunda kuvuga ati mwana, babwira umwana w'umukobwa atanguye gukura ati rero kugeze muri iyi myaka uragira hange, uratakare, uririnda biriya na biriya, uririnda bariya na bariya, kuko isi ni mbi. Hariyo abantu babi naho hariho beza, hariho abo kugirira nabi. Ariko turazi ko n'izo mpanuro nubwo ziba, amakosa twama twayabonye. Pole kuri mama wawe izamubaye ko, ariko mva ko wavuye mu kavuka. Turiko tubivuga muri yaga twubake kugira umuntu wese amenye ati ibi bintu biraba, byabaye kuva kera n'ubu byosubira kuba. Rero nagomba muri kano kanya tubandanye ikiyago Jean Pierre. Urumva watahuye ukiri umwana ati nta papa ariho, ntawe nzoronka nyagira, nezerewe nkeneye ikaye ngira iki, ntawe mfise. None ko wabandanyije kwiga uri kumwe n'uwo mu oncle wawe, tubwire ibyakurikiye. Erega aho tuganire ntawe yabaga wari bwasikemo, uretse gusa ko wakigiye nta mama nabonye aho mu ikambi, narezwe n'umupapa na sensi ku mwana wiwe nta musisa. Byagiye birevuriwa gute? Murakoze cyane. Urumva aho naciye ngenda ku ishuri rero niga kuri Stella kubera hariho
umutanti w'umubikira, hama ico gihe Esther yatwagwa n'ababikira, aransabira rero ko niga kuri Stella, niho rero naciye nja kw'ishuri. Hanyuma uba waronse information ko nta muvyeyi w'umupapa ufise, hama no kwa mama sinigeze nja kumuramutsa, sinigeze nduga kumuramutsa ko yakorera ruguru, jiwe imyaka yose nari Bujumbura. Hanyuma kw'ishuri niho utuntu duto twaza turaba, abana tuvuge nk'ubu aciye kundaba bakambaza ngo mbeho ufise papa wawe ikimuga. Bon, nubwo je mu mutima wanje navuga nti nega nta wundi ni nyene ko ubundi ntawe nzoronka, nari nzi ko ari tonto wanje, nkumva binteye umutima utaryohewe kuko ntashobora kuronka icyo mvuga kiri gitomoye. Muga ako kabazo, muga guca naho abana twagendana twakinana umupira turi abana batangura kumenyera ko ari uwo nyene, hama nanje ntangura nuvuga ati ego ni uwo nyene. Umva bambaje tubone papa wawe, ati niwe papa wanje. Ku buryo n'ubu hari abantu benshi bambaye ati umuhungu wa Nibira. Ico ni ikintu kiri ngaho kabisa, bose bazi ko ati umuhungu kwa Nibira. Hanyuma utwo tuntu tukaba tukahunja umuntu, tukababaza mutima. Mugabo nibaza ko ngeze nko mu wa gatanu niho nasubiye kuduga kwa sokuru, nubwo nsubira kubona ya document yanditse ko ibitari byo. Candayitora, ndayimshira mu mufuko, ndayimanukana. Kandi urumva ko kweze mu wa gatanu butanguye kugira imyaka yo kwiyumvira cyane no kugomba kumenya identity, ko buri kuregereza, sinovuga ngo adolescence, bwa buri kuregereza puberty. Hanyuma ncanda mwereka iyi document, mbwa ni mutama je iyi document ntinezera, mbwira gute umuntu ashaka kwandika ko umupapa n'umwana wiwe ko bafise umwana, kandi ubutanguye kumenya ingene ibintu bigenda kugira umwana avuke, umva uri kuramenya ibintu kugira ntibikogwa. Hanyuma nsa n'ugumutse, ndababara. Niho rero nagira na explique abantu izina Rukundo iyo ryavuye. Je ubundi nitwa izina rya sokuru kuko nivyo byari byanditse ku madokuma. Hama ndamubwira nti jewe ibi bintu sindavyemera kuko se nuwo nuzovyereka azovuga ati ibintu ntibishoboka. Rero jewe nshakira indi zina. Aca arambwira ngo none ushaka izina irihe? We aca proposa ngo nzisabira. Ko munana amaze kwishiramwo mu myaka iza ko nzimenya, arambwira no je nzisabira, je nzimenya, ahbyo kuja gusaba. Hanyuma nyita Rukundo. Ndisabira yararikuye he? Yaragiyumviriye. Kandi nifuza ko niyo document noza kwirondera kuri Stella ngira no iroga. Aca afata bulletin yanje arafuta izina ryariko, ashirako Rukundo ndamubariye. Hama ikindi dusubiye inyuma ntari navuze. Jesse nitwa Jean Pierre. Nitwa Florent. Ayo iryo zina niryo mama yari yarampaye. Yaguhaye Florent? Yampaye ngo nkivuka. Okay. Mugabo nawe nyene ntiyamenye ingene ryahindutse. Kuko igihe mbonye iyo document yari yanditse ko Jean Pierre. Okay. Ndamubaza nti none ko hari abantu mpora numva bampamagara Florent, ico nibiki kuko bariho. Acambwa ati Florent je nibyo nakucanye kwa sokuru witwa ari mama wawe. Ati kandi naho uja kurondera document zindi quelque part. Nko muri Prince Regent navukiye, ati wosanga yo Florent. Okay. Ariko ibyo ndabimenye vuba tutanguye gushira ibintu ku murongo. Hama rero ndamubaza nti none Jean Pierre ryavuye kubishira ku murongo, ushatse kuvuga kuyihe myaka? Iyi vuba nko mu myaka 40, ko je mfise imyaka 50, kuri imyaka 50 urumva umuntu akura acamenya ibintu.
hama ncamenya ko ndabaza nti none uwanyitse Jean Pierre ninde nsanga ni wa Mutama Ntibira we yakureze niwe yahinduye izina ashirako Jean Pierre uriya sokuru oya uyu Mutama yandeze wo muri Kamuhanyo yego wa musoda yagira agasikimuga ntivyabaye maze kujiwe kuko najiwe nitwa Jean Pierre ngo byabaye bariko baranondera ayo madokima hama muga rukundo nije narihinduye ndi mu wa gatanu mvuga yuko hagiyemo kugumuka ko ivyo nabona atari byo hama ndabandanya ndakura ngeze mu wa gatandatu wa Mutama akora accident mbi cyane imutuma aja mu bitaro mu mezi abiri mu myaka ibiri yamaze imyaka ibiri mu bitaro we uri hehe aho rero naciye nsubira kwideplasa ngenda mu muryango wundi umuryango wundi atari kwa sokuru oya ku bandi kuzindi inshuti zabi Bujumbura urumva sinashobora gusubira kuduga niga wiga aho rero kubera ugiye muri societe yo hanze ubundi kuba mu ikambi uburi enfermé kugira uze kuramutsa umuntu sinzi ko wahora uca kuramutsa abantu ba mu ikambi gwari uruhusha yego kugira ubonane n'abantu b'abasivile swate waja kubaraba iyo bari je rero nta bantu bo mu muryango nabona kuko narababona habaye iminsi mikuru muga ntibari bamfise ko access umwanya wose kubera bari mu ikambi nta muntu rero yashobora kubwira ibintu bibabaza mu mutima kuko abo twigana abo twakinana bari bazi ko nduwa Nibira abo basirikare twabana naho nyine bavuga ati umuhungu wa Nibira mugabo bo bari bakuze bari bazi ko Nibira adashobora kwibaho kuvyara bivuga ko bo bari bazi ati uyu mwana nongwa quelque part hariho n'umwana twigana yambwiye ngo twari tuzi ko bagutoye mu yarara twari tuzi ko yakwadopse hariho ibibazo bo nyene bagoma bibaza bakaza bambwiye mugankumva mega biraremereye kubwira ko bagutoye mu yarara bagutoye kubarabara bankuye muri orphelinat nta muntu numwe yari afise inyishu iri palpable ku kintu na kimwe muga muri ivyo byose nkaba ndi umuntu akunda siporo gukina umupira football kubera uba mu ikambi haba amatere ya basket hari terrain za football hari terrain zose zishoboka urana mu gisirikare ndyutse ko ari gukina umupira ibyo ni ibintu bifasha cyane kuko uburi occupé umwanya wo kwiyumvira ni hamwe ngiye kuryama ni hamwe ngiye kuryama ukiyumvira nijoro rigaca mugabo Imana ikamfasha ikankoreramwo ikampa decision yo kuba positive yo kumenya ko nzibako mugayo iyo sense yo kwibako yantumye mbona ko n'amashuri maremare ntayakeneye kandi ibyo nikosa nabona ko ndi umuzigo ku bantu nashaka kwimenya n'uwari kumbwira tugeze muri 6e mucuhagarika nari guca mpagarika ni kubera haba abantu baza barasunika nyine bati no ca kwishuri bwa muri je naba mfite sense yo kuja kurondera amafaranga je rero kubera Mutama yarafotora je natangiye gufotora mfite imyaka 13 umbonye ndiko ndafotora cyangwa ndiko ndagira ibintu by'amavideo ni ibintu nakoze surtout gufotora ko by'amavideo ntibyari bwazi kugira nshobore kuronka udufaranga ico rero caramfashije kuko naragenda nkafotora abantu nkaba mfise uduhera twanje jewe nyine ivyo biratuma umuntu avuga ati ngomba kwigurira iki ngiye kwishuri abana bagiye gura ibitumbura nanje ndagenda ugasanga usa n'abandi hama rero nca ndagenda mu muryango rero aho natangwe rero kumva ibibazo bavuga ati mbe uyu mwana nuwo kwande mbe uyu mwana aha rero dusigaje iminota 5 aho rero tuzosa tugira ikindi gice gikurikira ariko usa
dusozera utubwira aho hantu washitse duce dusozera tuzoje dutangurira ko mu nziza abagati umwana nuwo kwande abantu bakavuga ati nuwo kwanaka ati none ko ari hano ntiyoja hariya utuntu nk'utwo tubazo nk'utwo kandi ndabibutse ko gushika ico gihe sinari nzi mama twarabonana mu minsi mikuru mugabo sinari bwabone ahaba uheruka cagihe yakuvura aho naho yansanze aho mba sinagiye iwiwe yego mugabo aje mu rubanza twarabonana mugabo kuduga kumuramutsa byatanguye ngeze umenga mu 8 naho nyene ndabisavye nsa nuri ko aragumuka kandi nibaza ko muhuye mu mamanza mukagwana mu nzu ukumva ko ari mama aguye mu nzu umwana we wakumbuye cyane si no bambeshe kabisa kuko nk'ubu tugiye mu rubanza wasanga nk'abana batonya babwira ngo genda mukina umupira nahereza aho cyangwa ugasanga arinze kumpamagara ngo bite sawa mugabo vraiment no bankubeshe no bamvuze ngo naratanga umwanya ashobora kuba yaranabishaka mbwa sintanga umwanya kubera ntibirimwo Jean Pierre yego tugira dusozere kubera wa mwanya w'abantu ariko tugira dutangurira aho nyene mu nziza none imbere ko dusozera abavyeyi bumvise ivyo byose turiko turavuga umwe wese yiyumvise ati nanje hariho ico nsa na Jean Pierre abavyeyi banje byagenze gutya na gutya ariko muri ayo mazina yose wambwiye ayo mazina ya Florent iryo zina rya sokuru uno munsi Jean Pierre Rukundo witwa amazina menshi kubera identite ntiwacironka identite yawe muri icyo gihe uno munsi wumva witwa nde uravye kahise kawe wumva witwa nde wumva icyo usigaranye umva ati jewe nduyu nayahe mazina Florent waragibagiye mbega ryasoko waragibagiye witwa Jean Pierre Rukundo nibihe wumva ari wewe jewe nitwa Jean Pierre Rukundo kuko Rukundo ni je nagitoreye umva ndarikunda ryavuye mu mutwe wanje kandi nibaza yuko rimfasha gose hanyuma Jean Pierre naryo narumvise ubu vuba sinobabesha ko narihawe na nibira nawe n'umuntu nemera cane kuko ntiyashobora kunkubita yarampa impanuro ko yashobora kumufata jewe sinakubiswe narabwirwa impanuro yampaye n'uno munsi nizo ngirako umva ko ushaka kuvuga ko hari abandi bagukubita bataguhanura oya abo bandi sinaje kuko ntibambona uwo nari mfise yari uyu umwe gusa abandi nagenda kubaramutsa nta birebire kiretse hari abereka sokuru izina rya sokuru waryanse kubera yavuga ngo niwe papa wawe na mama wawe je suko ndamukunda gose uko nawe twarakundana gose ariko nanka ububeshi bujana naryo iyo dokima bagize ngo ni papa wawe yego kuko ntiyarongoye umukobwa wiyo ngo bakubyare ntaho bisa nuko novuga ngo najyanse kuko uwo muntu namwase oya nansi bijana naryo birumvikana donc rero uwo ni Rukundo Jean Pierre fier de l'être fier y'ayo mazina kabisa yego vraiment Jean Pierre urakoze cyane nibaza ko iyo uri kuravuga abantu bose bariko barumviriza bavuga ati hariho n'ushaka kumva ati yo naragize amakosa nanje hariho kumbura abapapa babyaye abana bananyegeje abagore babo hariho n'abakobwa kumbure batavugije ukuri banyegeje abana barezwe nk'uko warezwe hama abo bana bagiye gukura bakisanga n'abata identite bagiye kubaka bikabakoroga mu buzima bwabo Imana itabare imiryango rero Jean Pierre ndagushimiye cyane kuri uwo muti uri kuratanga igituma uri kuratanga umuti nuko wewe utahezeyo ahubwo wavuze ati ntegerezwa kubaho ntegerezwa gutegura akazoza kanje ko ntaronse ababinyimvirira
reka jewe ntagarare mu bwenge bwanjye kamagare mu nkomezi zanje ntegure kazoza kanje. Abo baba barasikiwe n'ubwo buzima nawe wasiyemwo umunota umwe gusa wo babwira iki kugeza kuri iyo myaka mbere yuko nsezera abanywanyi? Tuvuge nk'abavyeyi baba bafise abo bana, abana barakeneye kuri cyo cyambere. Abo bana nabo barakeneye kumva yuko nubwo butashatswe hariho wagushatse ari Imana yo hejuru, hanyuma irafise mission kuri wewe, bivuga ko hari icyo waje gukora kuri iyi si. Ntuje ngaho ngo unyure umugi ngo nico waje gukora ku isi, ahubwo waje gukora ku mitima y'abandi, petete ukoresheje ivyo nyene waciyemo. Nkababwira nti mureme nubwo umuntu nubwo umuntu aba atashatswe hariho Imana yaramushatse. Urakoze cyane Jean Pierre, turabasezereye kuri aya majambo ya Jean Pierre, tukatubikuriye kuzogira indwi nziza mu ndwi tuzosubira tubandanya tubashikiriza ibikurikira by'ubuzima bwa Jean Pierre. Murakoze mwese, naho utaha. Cari ikiganiro yagatwubake. Nimba hari ivyiyumviro ushaka kuduterera canke ushaka kutubaza ibibazo, twandikire kuri email ingo-n'imiryango@gmail.com. naho utaha. Yagatwubake, ikiganiro cy'ingo n'imiryango hamwe n'abitegurira kubaka, mugishikirizwa na Glorious Kagayo.